Hello bakunzi ba Nda TV umeze neza nanje ndashima ho ndi meze fresh Elma Love mwari muko bisanzwe ndagarutse kuri exclusive news mutari bwaronke ahandi hantu for the first time kuri Nda TV gumana nanje kora subscribe like share na comment kugira ngo wumve neza ivyo naguteguriye uno munsi atuno munsi ndihe uno munsi nasimbiye muri Bantu Boy nko mubibona ku masanamu nko bibona ku mafoto ndi kumwe na Kiriku Akili ndetse na Double J once again hamwe na Bantu Boy muri rusango no munsi niyo tuganirirako uti bimeze gute habaye iki muri Bantu Boy umviriza nkubwire neza muri make ingene bimeze murabizi neza yuko Kiriku na Bantu Boy bari basanzwe bafitaniye amasezerano ikiringo c'imyaka itari mike ndetse Kiriku wenyene na Double J once again vyari bimeze uko nyene ariko no munsi biboneka neza yuko ya contract bari bafitaniye iri hagati ya Bantu Boy na Kiriku Akili ndetse na Double J yoba yarangiye uno munsi nkuko bishikirizwa na page official ya Bantu Boy ndetse no gwandiko rugaragara yuko gwanditswe kugira ngo rutangarizwa abantu yuko Double J na Kiriku batakiri muri management bakoze byinshi Double J yakoze byinshi Kiriku yakoze byinshi bashitse henshi bakoze ibiteramo byinshi indirimbo nyinshi zikunzwe ndetse amazina y'abarandikwa gushasha gushikura munsi yoho iterambere ryabo hanini cyane uruhara runini Bantu Boy yabikozemo uruhara so uno munsi inkuru twaronse mu mwanya utari munini cyane urangiye ni inkuru yuko baba batakiri muri management nkuko nabivuze ukwandiko gwasohotse aho hariko ni signatire ya directeur general wa Bantu Boy ariwe Mugani Desire canke Big Farious Gikundiro Ndugwe Baradandem nandi mazina menshi mwagiyemo mwita eko rero ivyo twabibonye kandi twanavyumvise ariko ibibazo cyo twiyumvira ni byinshi nko kuri Double J once again ngarutse turazineze ko arafise ibikorwa byinshi yari karakora arafise album yari karakora ko yigeze kwidushikiriza ku kiganiro twakoranye ngaha kuri Nda TV aratubwira yuko vuba azorikura album yiwe rero nkuko bimeze uku turimve ati eske ziga ndirimbo bizoce bigenda gute nibazo twiyumvira byinshi cyane eske za collabo yarafise twayituzi bavuga yuko aho bahariho collabo yawe na Breeze Melody ya Kwiti remix eske gya collabo yo bizoce bigenda gute ko yo batakiri muri management no kuri Double J no kuri Kiriku Akili nawo nuko nyenda ziko ibikorwa yarafise yo vyari byinshi eske bizoca bigenda gute kushika kuri no saha Bantu Boy itekere iki Double J na Kiriku kuba bavuye muri Bantu Boy amahoro kandi ataco bapfuye ahubwo ari kubera ko contract bahanye yarangiye kandi kabirangiye mu mahoro aya namakuru menshi turiko twiyumvira kandi tuvuga ko mwenga twoyatohoza vuba cyane hamwe tworonka umwe mu bantu babijejwe nko muri Bantu Boy cyangwa tukaronka Double J canke Kiriku Akili kugira ngo abitangire ku muco ndetse tumenye byinshi bigiye gukurikira kuri Double J na Kiriku kuba batakiri muri management ya Bantu Boy ikindi no bibutsa nuko nubwo bavuye muri Bantu Boy mu nyandiko bavuze yuko bagiye gukorana kwa bucuti nk'ubucuti ariko apana kuri contract bazokorana ka bucuti nkuko babanye neza mu mutekano nangeri ndetse no mu rukundo rwinshi gwaharanze abantu benshi aho novuga neza nkuko nka Kiriku Akili yavuga yuko Big Farious ari papa wiwe gushika kuri no saha yamureze ndetse akamumenya muri byinshi cyane eske bica bigenda gute kuvyerekeye aho kuba nibindi byinshi cyane Elma Love mwari muko nabibabwiye ko exclusive news ndayizanye ndababwira neza mu idonidi ngene ibintu bimeze kugira ngo namwe mwumve neza yuko Bantu Boy na Double J ndetse na Kiriku baba batakifitanye amasezerano aba boss aba manager mubona yuko mwoshobora gufasha Double J na Kiriku nibaza yuko ubunyengira ngo bo baba bari free bakakirwa canke bagiye gukora ivyabo uko ku gatwe kabo izindi nkuru dukeneye ko gutohoza tuzibaze neza kugira ngo tuzibashikirize neza na neza idonide mu misi iza murakoze cyane gumana na Elma Love mwari muko bisanzwe kora like share comment kuri Nda TV kugira ngo mwironkere exclusive news nkizi mwironkere nandi makuru menshi atandukanye kugira ngo mukomeze mwumviza entertainment yacu ahigeze ivyo turiko turaca muri +257 mwumve iterambere mwumve naho peut-être twa tugwa kugira ngo dukosana twese tugende ku ntambwe imwe. Thanks so much.